bakunze amakuru aca ku rw'intara ya Gitega turamukije twipfuza kuroranirwa muri hose. Abariko barafatwa n'abakomisiyoneri b'inka ku isoko y'ibitungwa mu Rutegama muri zone Gitega Rirare mu ntara ya Gitega, aho kuri wa mbere Ruhuhuma umwaka w'2020 uburongozi bwa komine ya Gitega hamwe n'ibiro vya buramatari w'intara ya Gitega abajejwe ubudandaji n'igipolisi bari baramutse baza gutuza abaranzi b'inka ari bo bakomisiyoneri kuri iyo soko y'inka. Umusanire wa komine ya Gitega Dr Jacques Nduwimana akamenyesha ko abo bakomisiyoneri ari bo batuma ibitungwa biduga ibeyi maze ibiciro by'inyama ku masoko bigaheza bikaduga. Akaba rero yagabishije uwo hirahira agasubira gukora umwuga yitse, aho yamenyesheje yuko uzobikora azofatwa nk'umusuma. Twashitse hano rero kugira ngo twihanize kandi twongere twihanikirize aba biyise abaranzi ari bo bakomisiyoneri muri urudandazwa rw'inka, kugira ngo bamenye yuko nyene korora inka cyangwa yishoye ari yayiranguye ari wafise uburenganzira bwo kugurisha igitungwa ciwazanye ku giciro abona kibereye. Hariho abiyita yuko ari abaranzi bamwe twokwita ko ari abakomisiyoneri baja hagati y'umworozi n'uje kugura inka, bagaheza bakaba aribo riko bagomba kugurisha ivyo batoroye. Twavuga yuko bagomba kugesa ivyo batabivye. Tugire ko rero tunabamenyesha yuko guhera uyu munsi kizira kikazirizwa yuko umwuga nk'uyo ibikorwa nk'ivyo bibandanya kuri no soko y'inka. Igitungwa kizohora kigurishwa n'uwakizanye ubwiwe. Twaca dusaba yuko abajejwe umutekano guhera muno mwanya nyene iyo ngingo ishirwa mu ngiro nko kwikirangurwa ahandi. Uwo bazosusura gufata ariko akora akazi k'ubukomisiyoneri k'uburanzi kuri no soko azofatwa nk'umusuma. Abenegihugu bashora muri iyo soko bakaba bakengurutse iyo ngingo yafashwe n'intwaro kuko bemeza ko bari baranizwe, aho umuranzi ari umukomisiyoneri yahora yunguka gusumbya n'uwayitunze. Uwo mugambi uje hageze twe bari baratubujije ngo ntutandaza mushize ngaha ngo hari abakuru b'isoko ngo wewe ngo washoye nguraba ngaho wicara ngusikirije naho ngo ngushikije ngaha mu isoko naho nkabari abakora bahereza nyine nazo twaraho twica nk'inka ndamutumye 500 cyangwa 600 ezambwe ngo bamuhane ni 5 3 ugasanga inka ndatahanye ntari gutahanya uzi barabasoma barahambutse. Twaje kugura inka zemvuye muri commune shop, abakoneseri baratwononera ukuntu batwononera. Wewe usoye inka iciye ibihumbi 800 usanga akubwira ngo ayiguze umumiliyoni, wabuze kugura naho ukagomba inka y'ibihumbi 500 acakubwira ko ari 600. Urumva guma yunguka ku mahera kukinda atakoreye. Ari umwana gihugu asanzwe yorora inka akeneye kwicora akayidandariza kugira ngo aronke kimitende yawe yoroye. Ntayimpera Dieudonne umuranguzi w'inka ava mu ntara ya Ngozi amaze imyaka 18 muri uwo mwuga wo kudandaza inka, aremeza nawe nyene ko mu vyatuma inyama z'inka ziduzwa ibeyi abo baranzi ari bo bari babifisemo uruhara runini. Kuduga kw'inyama birafitaniye isano n'iki kibazo cy'abakomisiyoneri kuko inka izimba cyane kubera umukomisiyoneri. Abakomisiyoneri baraje inyuma y'umworozi canke y'umuguzi aje kukugurira bashika 5 canke 10. Ivyo bakubwiye utavyemeye ntubukidandaza. Inka irashobora kubiriko wari we uri umudandaza washaka ibihumbi 800, abakomisiyoneri bagaca bagutegeka yuko itagiye ku miliyoni canke 95 kugira bagige 5 bagaca bonona umukiriya mu matwi ntabakikuguriye. Nubwo bishika kagoha 905 wewe utemeye kubika 800 ngo bagige 105 uri umudandaza barakugaragura. Mu bisanzwe twebwe hamwe abakomisiyoneri bova mu isoko naho ku kilo cy'inyama boca bakura ko 1000 nta ngorane nimwe byotera abadandaza. Cyo dusaba rero inzego nuko bodufasha tukigurira abakomisiyoneri batarimwe, kuko abakomisiyoneri bononera umworozi bakongera bakononera umuguzi batwibira hamwe. Turangize twibutsa ko abari bafashwe bose bakora uwo mwuga w'uburanzi kuri no munsi baje kugabishwa baciye barekugwa, ariko bemeranya n'intwaro ko batazosubira. Turashimiye kwa mwadukurikiranye, ntimwibagire gukunda iyi nkuru no kwisangiza abagenzi banyu. Murakoze.